Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri umwanya mwiza w'ikiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Turabaye kaze rero mukamuri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana umishengero rya Hope Church. Hope Church rero dukorera mu Caramagahahe hajya kujya 12 kwibarabara bita iry'imbaho. Abantu benshi rero baramaze kuhamenya aho bita kumbaho kujya 12 mu Caramagahahe. Ego mukamuri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Ivyo turategurira rero ni bitari bike, tukaba tuza kubaha umwanya w'intahe, turaza kubaha n'uturirimbo n'akaririmbo ego kugira ngo duhezagiranwe twese. Ariko iri joro rero ndagomba ko riza kubera ijoro ryiza cyane, ijoro ryo kwibukwa n'Imana, ryo kugirwa neza. Ego hariho intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Imana ikwiragira neza. Uku kwezi rero tuko turasengera abantu bagomba kugaruza ivyabo mu buryo bw'impwemu, ivyo bibwe. Hari abantu bibwe mu buryo bw'impwemu, bibwa inyenyeri zabo, ugasanga hari ukuntu wategezwa ko buri mu buzima bw'impwemu ariko ntirukurabaho ubwo buzima. Nivyo rero tuko turasengera, kandi ku munsi wejo izo bari wa Mungu wa nyuma w'uku kwezi tuzoshima Imana kuri uyu wa Mungu, tuzoshima Imana y'ivyo Imana yadukoreye mu kwezi kose kw'icenda, kandi tunayisaba ko tugirira neza mu kwezi kuza. Reka nakubwire ntuzusamare kuri uyu munsi udasanzwe kurangiza, kuko bivana n'ingene uzokwiyegereza Imana. Ukwezi kw'icumi si bose bazokubamwo. Urabizi abantu barapfa, abantu baragira amaksida, abantu baraja mu bitaro, abantu baragirirwa ibi na biriya canke bitameze neza. Ndagwaye kaze kugira ngo nawe Yesu akugirire neza mu kwezi kwa 10, nawe uzokwinjiremo kandi bimeze neza. Kubera utarigera upfa ntiwibaza ko gupfa bibaho. Ubona umenga bapfa n'abandi, ni naka yapfuye na naka wundi yapfuye, umenga ni wasubira kandi gupfa. Oya si wasubira gupfa, ariko hapfa abandi. Ego ico kimenye kandi ukimenyere, ni kuvuga ko umuntu apfa nujya atari bwapfe. Rero nawe Satana ashobora kuba yateze mu kwezi kuza ko upfa, ko ugira ingorane, ko gwara, ko kwahukana, ko ugira ivyago ibi na biriya, kandi ukaba uri kavyirengagiza. Uzoza kuvyibuka ivyo vyago bigushitseko, ukavuga ati wa mu pastor w'umushengero rya Hope Church yari yambwiye, none narasamaye. Ndagwaye kaze rero ku munsi wejo uzoze nawe tugusengere kugira ngo Yesu akugire neza. Tuko turasengera benshi bariko batabarwa, kandi ntaye ni nyinshi cyane, ni nyinshi cyane ntidushobora kuzikwiza ngaha ku radio, mugabo twateguye nkenya gusa tushobora kubashikiriza kugira ngo nawe wumve ivyo Imana iri irakora, kandi nawe urashobora kugirira neza. Erega yewe ntiwavukanye ibuye ku mugongo, erega nawe Yesu yo kugirira neza. Erega ufise amadrasa tukura nk'ayabandi. Ingo rero nawe Yesu akugire neza, agutabare. Reka tubaye akanya rero mukurikirane zino ntahe. Inyuma y'uyu mwanya w'intahe Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka kandi kugira ngo tubandanye tuyaga. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Nanje numva mpagaze ngaha mfise ivyishimo, numva ntoreka gushimira Imana. Yarankoreye ibitangaza bitandukanye. Je umuvyeyi wiwanje yarafashwe nyene aragwara, amaze kugwara ndavuga ati neka Mana ko mama nyene ari we nyene mbona ari we ariko aradukurikirana, ibi bintu bizogenda gute? Ni wa mukiza nzogushingira intahe. Imana imaze kuba yo mukiza cyane irabira hirya, nkumva ntinya nyene kubivuga nyene guhagarara imbere nyene nkuko ubunye ngo ndabivuze, ariko ubu ndabivuze numva nyene ntoreka gushima Imana. Yaramukijije, yaramwongeye imisi yo kubaho. Haleluya. Nanje numva ntoreka gushima kubw'igitangaza Imana yankoreye. Narafashwe n'ingwara, baramvuza basha ndanka gukira, kugeza yaho n'abaganga bavuga ati basha turamanitse n'amaboko ntuzokira. Nanje nkabandanya mvuga ati neka Mana ibintu nibiki Mana, ndagomba kubona ukuboko kwawe, niwankiza nkakira nzohagarara. Navuga yuko nzoja nkeka mu mashengero yose nshinga intahe kubw'ikibazo nari mfise. Nyene ndifuza amahera nk'eko udutungwa twari dufise muhira bagurishiriza jewe, nifuza biranka. Sinzi ngene
nyene bambwiye ati wewe ngaho oya nitongo bazogurisha ryose bakuvuze atari Imana yihesheje icyubahiro ntuzokire. Burya Imana yarihesheje icyubahiro ku kanyuma yaraserutse by'ukuri narayibonye. Abaganga bari baramanitse amaboko ngo sinzokira ngo nyene ngo nugupfa. Burya aho kukuremesha bakakubwira yuko ari ugupfa urumva yuko bitoroshe. Burya ngaha je sinarinda hazi nundi nyene yahanzanya arahanyereka aravuga ati we nukuri ngo ndakwereka ahantu nyene bahora bakorera amasengesho uzohora uza ngaha. Burya maze kuhaza naraje nyene ariko wa gatatu by'ukuri nyene umutwaro nari mfise Imana yarihesheje icyubahiro narayibonye. Nubu nkaba nazanye n'ubundi niteze kubonera ikiganza ciza ngaha kuko n'ubwa mbere narabibonye yariyerekanye. Numva nyene mpagaze ngaha nshimira Imana kubw'icyo gitangaza Imana yankoreye. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya, haleluya kandi. Zera mu kuza ngaha, abakozi b'Imana bakunda kuvuga ati umuntu araberekera ruwundi. Zera mu gusika ngaha harabaye umumama agwaye amenyo. Araza ngaha arasenga mu isengero hagati amenyo ngo ariko aramurya bisabira hagarara amazi iminsi irigwa ryamye. Zese yabibwiye umukobwa w'iwanze bayaze. Umukobwa w'iwanze rero arasikara binyagira ngene vyagenze. Nanze numva biranezereye nkuko narisanze. Yavuze ko ayo menyo yaragwaye ari nga mu ishengero hama bamusenga carakira canke ariko arasenga amenyo carakira. Yaze gwaye amenyo. Hama rero yaramaze iminsi irigwa ryamye atava muhira asitse ngaha bariko barasenga amasengesho ayumva yamenye birahagaze. Hama yumva aranezerewe cyane yakize akumva mu nyuma umutima mubwira ngo genda usime. Ubundi mutima rero ngo reka. Ubundi ngo genda usime ngo reka. Za yumva ikintu kimuhagurukize asagenda asimye uwo munsi gusika n'uno munsi amenyo yarayakize. Hama yaganira umukobwa w'iwanze ingene vyagenze. Nyamukobwa nanze yabinganirira nanze numva biranezereye. Nkaba nari mfise icyago cy'ingwara cyo mu mutima haa. Umutima amenga waraboze naha kwijosi n'imiti yaraturagurika. Naraguze imiti byarananiranye. Aha bivugiye size yabibwiye mugurumva biganira umukobwa w'iwanze mvuga ati nanze rero ko nivuze bikananirana ngo manze kuri iyo sengero. Ko bavuga yuko aho hantu uhagiye ingwara yarananenye kwa muganga ikikira. Je ngo magene nanze bansengera. Abakozi b'Imana babwiye bace bambwira ngo n'amaso ngo afata uko nyene. Ndiyumvira umunsi umwe ati mwizina rya Yesu ze ntabirinete nzokambara kandi nta mahera noronka yo kugura ayo marinete nzogenda bansengera. Nsandafata ndamubwira ngo nguzane kuhanyereka akahangeraniriza sindahamenye kubera inzira ntari bwayizanana akangereza sindahamenye nkamuyenga ngunzane agase yifatira ibyiwe goma yigira mu byiwe yigira kudandaza yigira gukora. Nsandafata ndagereranya ndaza nza ntwana n'umuntu aze mu isoko mu kinama asambwira ndamubaza tukati ndahazi ngo ndagusikaneho sasikana hajya kwibarabara ndasikano ngaha turasenga bararirimba ndamererwa neza barasigura amasengesho ndataha ubundi munsi nongera ndagaruka ndataha hazi imisi ibiri nsisenga mvuye ngaha mvuye ahantu gukora nza numva akantu kankorotsemwe mu mutima nyahantu nubumenga nakantu kazizi kangana nk'ugwisaza karatibutse gatibukiye mu nda numva ndababaye gose ndavuga ati mwizina rya Yesu ndumva noneho barontu baciye ngomba mfe nkagenda nifase gutya ati mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu ngenda bukebuke ndasika no muhira nza numva birahagaze bihagaze nzamperaho numva nakize mu mutima hamwe wamenga haraboze nta nakantu naterwa nta kintu nikoreye akantu kimwe mu mutwe mu mugongo ukamegorokeye imbere. Ariko ubu ndashimira Imana yuko nakize nakiriye mu masengesho hagati mu isengero naho amasengesho nari bwaze naze kugira ngo nsimire Imana yuko nakize mu bitugu narakize mu mutima narakize. Ikintu sigaye nsaba Imana yonkorera bisinzuka intera gahehera navye ndizeye ko Imana izobikora. Hama nanza aho mbone Imana igiriye neza maze kuzana abantu batatu kandi nabandi bazoza bagomba bavuga ko bazoza ndabwira kuze ngaha agenda giriwe neza Imana ibaheza gira mwafata Amashime shiko Mana yacu Yesu agira neza cyane kabisa. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Mutima wanjye utazibagira. Haleluya. Jewe ukuri mpagaze ngashima Imana kubitangaza Imana yankoreye. Jewe naragwaye itareke 12 z'ukwezi kwa gatanu.
buga amaze kugwara afatwa n'ingwara ntazi yananiye umuganga mugabo ikamenya uriya wenyene. Jewe iyo ngwara amaze kuyigwara ndafatwa n'ingwara yo kubomagurika ndabomoka. Burya ndagenda ndivuza ndafata imiti biranka. Harageraho byanka gose n'ubundi ndagenda kwa muganga ndasubirayo. Jewe ndaja ku maternity nk'umuvyayi agiye kuvyara. Urazi nk'umuntu agiye kuvyara yikobora zose barambara amaga barumviza mu nda bakumva ikintu kiri mu nda. Mugabo indani yakojejeyo akumva nta mwana ari igitereko kimeze neza. Mugabo jewe wakoze ngaha akacyumva. Na jewe ndyamye nkacyumva. Ndyamye ngaramye nkacyumva naryamye urubavu nkacyumva. Nasubira aha nkacyumva. Jewe ntacyo mfise no Imana. Ariko maze kwivuza haragera abaganga bambwira ati wewe nta maya tuzosubira kukurya. Genda. Burya ndakama amaraso kwa gatanu kwa gatandatu sigara nera kujya kwishasha. Ndabwira Imana ati Mana wibuke nimba hari ikintu kimwe nawe nagukoreye undokore muri icyo kintu nakoze. Nkabwira Imana ati none ga Mana jewe waraba ikintu kimwe gusa nanje ho ngeze ndarusha sinsohoka mpagazuko wamenga ni nka kujya kwibombo aho ndyamye wamenga ni bombo. Abantu bakandemera ati wowe waragiye ku buryo ati Imana yo mwijuru ntinya kuko nta wundi muntu notinya mu isi nzima uriya wenyine asumba abandi bagabo. Imana ihabwa icyubahiro. Ku munsi w'Imana umukozi w'Imana arasenga, pastor arasenga. Amaze gusenga ndavuga ati nanje nyene uno munsi niyi tariki niyi saha nyene gutabagwa. Amen. Burya arasenza aravuga ngo fataho ubaba ubwo buribwa narifise ubwo gwembe gwari musi mukora no mu mugongo sinajya naguma nicaye kunyene. Burya ndafataho mbabara maze kuhafata ndagumya ndavuga ati Mana wewe ubu buribwa ndavuze ati buhagarare. Aho nyene Imana cihagarika. Narajyanye iryo tiro sinamenye yirizananye numva ndarosa amahoro. Bukeye mu gatondo umviriza ko burya nabwiye umwana ati nkorogera akabuyi numve ko nokana. Burya arankorogera akabuyi ndakanwa numva karanshize. Canja mu nzu ndasenga. Ndabwira Imana ati Mana nkeneye iki kintu kiri mu nda ukibomore. Hari 2:40. Aho nyene nagiye numva gikatagura nk'ugwembe kirakata cyanda sohoka nje inyuma y'inzu cyane ifatuku. Aho nyenza numva Imana yakirungitsira bomoye. Imana hagicyubahiro. Gica kizumenga kujya kwimbera zo heju ziba zijya mu nzu. Ndavuga ati Mana uri Imana. Na wundi mugabo ashoboye ataruriya mugabo. Mana nzogukurikira uko ndi kose uko ngana ukomeze. Nta wundi mugabo ahari asumba abandi bagabo. Uri gihangange byukuri bigezaho icyo kintu gibomotse nta maraso yigeze apfa. Cyaje uko nyene kuribwa byace bihagarara aho nyene cyanumva amahoro cyangwa mangenagene nyene mfise intege nko kuko nari ngwa igihe kirekire. Nukuri ubu ndashima Imana. Nukuri ubu ndakomeye two kugenda tujya byukuri nagumye imbere y'Imana. Imana ikomeze inkore bitangaza bitagira ukuntu bingana. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndizera ko uyu mwanya w'intaye wakubereye umwanya mwiza. Wumvise ibyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko arakora ibintu bikomeye cyane hirya no hino kandi nawe yo kugirira neza. Nawe yo kugirira neza kuko yama yagiriye neza n'abandi. Yamayagiriye neza n'abandi. Ndagwaye kaze rero ku munsi wejo uti ivyo biriko bikorerwa he? Ni mu ishengero rya Hope Church hanyene mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yesu ariko aratabara abantu benshi cyane. Imana yashaka kuba yagusezeraniye ati nzo kugirira neza, nzo gutabara mu buryo ubucanke buriya. Imana ikakikugirira neza muri iri joro ugashobora kumva iradiyo. Rero kuba wabyumvise burya ni Imana yabigombye kugira ngo ushobore gutabarwa.
abantu baragwara bakaremba bakaja mu Bushinwa mu Buhinde i Kigali i Nairobi bagiye kwivurizayo kandi bagatakaza amahera menshi. We turagwaye kaze ku musi wejo usengerwe ku buntu atacurinze gusabwa, twabihereye ubuntu kandi tubitangira ubuntu. Ntituzogutuma amavuta, ntituzogutuma ibindi na biriya oya, urazoze tugusengere Yesu agutabare. Twe nico twipfuza kugusengera Yesu agutabare, ntaco bitwaye aho uba naho bari kure, urafata itiki gakushikana ko nubundi wogiye mu Buhinde kwivurizayo, nubundi wogiye Kigali kwivurizayo, wogiye ku bitaro kumbure bizimvye byahi Burundi canke ahandi canke Nairobi wogiyeyo. Ariko rero reka Yesu agukize ko twamatubona Yesu akiza benshi. Ego turamaze gusengera abantu bagakira, bagwaye sida, bagwaye hypertension, bagwaye diabete, bagwaye ibivyimbe vyo munda, bagwaye cancer, abagwaye hari amazina rero n'amazina y'ingwara ntarinzi dusenze tukaza tubona Yesu amukije akaba ari kwashinga inta akavuga izina ikizina kirekire ukuntu yabwiwe na muganga ngo uko yaragwaye kandi ugasanga babimaranye imyaka myinshi. Hariho usanga nawe usanga afise ubugumba ugasanga ntavyara, ariko kandi Yesu arashaka kumugirira neza akagaruzwa ivyiwe agasubira kandi agatoha, agasubira kandi agashobora gukira. Ego kandi agashobora kandi no kuvyara. Ego cyane ndagwaye kaze rero nawe ku musi wejo adresse iroroshe cyane ni mu Cyaramagahahe. Uje na bisi urukira bisi aho bisi zigarukira ni kugi 11 ucuja kwibarabara rikurikira ni ibarabara rya 12 bagita ibarabara ryo kumbaho naho nyene kwibarabara ryo kumbaho ujinjiye mu cubona ishengero. Ego twinjira amiga 3, amiga ya mbere yinjira saa 2 zo mu gitondo, amiga agira kabiri akinjira isaa 4:45, amiga agira gatatu akinjira isaa 10:15. Ndagwaye kaze bivanye n'umwanya ufise, uze guhezagiranwa hamwe n'abandi, uze gufashwa, uze guhezagirwa. Yesu akugire neza gutabare nawe urarekuriwe kwishurwa, nawe uzoze Yesu akugire neza. Urashaka kujuragirika reka ndagwe nimero zo mu protocol 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Kaze cyane Yesu agutabare, Yesu akugire neza. Reka ndakubwire programme za eglise twama dufise amasengesho kwa kabiri, misi yose kwa kabiri igihe cy'isaha 11 gushika isaha 12. Ndagwaye kaze isaha imwe ni isaha imwe na Yesu aho nyene kwishengero mu Cyaramagahahe. Twama dufise kandi n'amasengesho yo ku Karago, amasengesho ku Karago abantu benshi barahishurirwa cyane. Ego abantu benshi bararongera inyishu gose cyane. Amasengesho ku Karago yamaba kwa gatatu isaha 3 gushika isaha 7, ariko kwa gatatu isaha 3 niyo tuba tugaye. Byo bavyiza ushitse saa 2 canke saa 2 n'igice. Ego cyane biraba vyiza cyane isaha 3 tuba tutakira undi muntu kugira ngo tubanze tube imbere y'Imana. Ego kwa gatatu rero saa 3 turagwaye kaze imbere yuko saa 3 igera kugira ngo saa 3 tugare bimeze neza. Kwa kane naho isaha 11 turasubira kandi tukagira amasengesho y'isaha imwe na Yesu isaha 11 zo kumuhingamo gushika isaha 12. Turafise n'andi masengesho yamabwa misi yose mu gatondo guhera kwa mbere gushika kwa gatanu 6 zo mu gitondo gushika isaha 1 zo mu gitondo. Namasengesho nayo nyene abari mu bushobozi namasengesho yitwa zindukana na Yesu. Ndagwaye kaze rero muri iyo programme yose rero Yesu akugire neza. Ego ndakwibutse ko kwa kabiri ari saa 11 gushika saa 12, kwa gatatu ni saa 3 zo mu gitondo gushika isaa 7, kwa kane ni saa 11 zo kumuhingamo gushika saa 12. Kwa Mungu rero tuma dufise amiga 3. Amiga ya mbere aba isaha 2 zo mu gitondo, amiga ya kabiri akaba isaha 4:45 zo mu gitondo, amiga agira gatatu akaba isaha 10:30 zo muhingamo. Ego muri uku kwezi rero, muri uku kwezi turafise igikone cyo guhura n'Imana. Ego ni igikone cyitwa guhura n'Imana twama tukigira wa gatandatu wa mbere w'ukwezi. Ni igikone cy'amakiri mu mavuta cyane kandi n'amasengesho yiramvuye, amasengesho adasanzwe aho benshi bama bakirira bama barongera inyishu. Misi yose ya gatandatu ya mbere muri uku kwezi tuzadufise amasengesho itariki 3 z'ukwicumi. Amasengesho azoba itariki 3 z'ukwicumi. Ndagwaye kaze rero kugira ngo nawe Yesu akugirire neza. Kaze rero Yesu agugirire neza kuri zo tariki 3 z'ukwicumi kugira ngo nawe utabarwe.
turabaye kaze rero ku munsi w'ejo rero tuzaba turiko turiga rero ikijya ciga twavuze cyo kugaruza inyenyeri zibwe abantu benshi rero barafise inyenyeri bavukanye barafise inyenyeri bafise ariko rero kenshi ugasanga ziriko zirabaherako ugasanga umuntu agiye gusaza atarashika kuca Imana yamusezeraniye burya rero usanga barazivye turiko turazigaruza muri uku kwezi kw'icenda turiko turasengera umuntu wese afise inyenyeri yiwe ushobora kuba wari ufise inyenyeri yo kuririmba yumvira ingene wari ukuze ingene wakura umeze woba wari ufise inyenyeri yo kuririmba woba wari ufise inyenyeri yo gukorera Imana mu buryo ubu canke ubundi cyangwa ugasanga n'inyenyeri y'amafaranga ugasanga kare waradandaza ukabona biraza cyangwa ugasanga wari ufise inyenyeri y'ubwenge mugabo ivyo byose ugasanga vyaraheze bivanye n'iki nuko hari abandi bantu bakoresha ibindi bintu bigatuma za nyenyeri zanyu zibwa ugasanga aho wagombye gushika si uri kurashika uwundi niwe ariko arahashika ariko rero uzoze ku munsi w'ejo tuze tugusengere Yesu akugirire neza akugarurakanire inyenyeri yawe iyo nyenyeri yibwe ishobore kugaruka inyenyeri yawe ishobore kugaruka inyenyeri ziribwa hari abantu bazi kuzisoma hari abantu bazi gusoma inyenyeri ibuka babanyabwenge b'inyenyeri baratahuye aho Yesu agiye kuvukira ibaze abantu baje bava kure mu karere ka kure cyane bakabona inyenyeri ziri ku ijuru bakamenya ati inyenyeri isigura ko hari umwami agiye kuvuka kandi ntibarabakijijwe bari abantu b'abanyabwenge gusaba inyenyeri bisigura ko hari abantu bazi gusoma inyenyeri z'umuntu bagasoma inyenyeri iri muri wewe kandi bakayiga ko kandi bagashobora no kuroba ingene bashobora kuyigukurako bakayihundi ugasanga wewe uguma ari kwa kundi nyene umengana igikopo kigaragara ariko uzoze ku munsi w'ejo tugusengere Yesu akugirire neza ugarukane inyenyeri yawe hari abantu ingo zabo byanse suko yari mubi suko atazi kubaka urugo ugasanga n'umugabo we yarameze neza n'umugore yarameze neza mucubakana mwari bimeze neza ariko inyenyeri y'umumvikano mu rugo ugasanga barayitwaye ugasanga urugo rwanyu nturiko rumvikana urugo rwanyu biriko bigenda nabi bivanye niki bivanye nuko wasamaye inyenyeri yawe iribwa ariko kandi nta kintu na kimwe kinanirana nta kintu na kimwe cananiye Yesu uzoze ku munsi w'ejo tuze tugusengere inyenyeri yawe igaruke inyenyeri irashobora kugaruka kuko ubushobozi Imana yatanze abakozi bayo n'ubushobozi bukomeye cyane ndibaza wumvise intahe zimwe mu ntahe sintahe nyinshi sintahe zose ariko twagize zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora ibikomeye cyane aho kwishengero rya Hope Church benshi bariko barabohoka izo ni ntahe nke cyane mbere tuzishira ko ngazose nitworonka ikibanza bivanye nuko ari nyinshi cyane rero uzoze nawe ku munsi w'ejo ntihagoye reka ndasubiremo ntihajya mu Caramagahe uvuye kujya 11 hama bisi akatira ucuja kujya 12 kujya 12 ni barabara rikurikira ijya 11 ego ni Jagahaye ni Caramagahe ujinjiyemo gusa gatonya ucubona ishengero ni ishengero gitwa Hope Church Portail ya Bleu ego ndagwaye kaze ku munsi w'ejo isaha 2 tuba dutangiye amiga ya mbere kandi Yesu agufashe ntuzuceregwe isaha 4:45 tuba dutanguye amiga agira kabiri isaha 10 n'igice tuba dutanguye amiga agira gatatu uzoze ku munsi w'ejo rero nawe Yesu akugiriye neza nawe Yesu agutabare nawe Yesu akugarukane inyenyeri yawe kare wewe warakoresha ariko ubu nawe urakoreshwa kubera ko utosura kandi kuri cya kintu cyo gukoresha kumbure no mu nzozi zawe ni mu byimviro byawe wumva ko umenga uzoba ukoresha abandi waruzi ko vyogenze neza ukuna kuriya ariko ntibiriko biraba kubera iki ku mpamvu zihe ku mpamvu zuko inyenyeri yawe yibwe reka ndakubwire ntiwisamareko ubuzima bw'umuntu burazimvye kandi iminsi y'umuntu ntibibaze ko ari myinshi cyane imyaka igenda yiruka ejo bundi niho wari muri primaire hirya ejo niho wagize mariage muri imisi yeze niho byabaye kuna kuriya none heraba imyaka igeze watangiye kugira iminyankari yanyishu yawe waziga ngo bigiye kugenda neza n'ubu watangiye no guta ivyizigiro urabona umenga ntibigishoboka ariko reka tugusengere Yesu akugirire neza Yesu agutabare usubire kandi ku rutonde rwawe uku kwezi kose kw'icenda
ukwezi kose kw'icenda turiko turasengera abantu kandi benshi bariko barabohoka, benshi bariko bagirirwa neza, benshi bariko baratabarwa n'Imana. Nawe nta mpamvu nimwe Imana itogutabara. Wewe ni wavukiye amezi 50 canke imyaka 5, wewe nawe wavukiye amezi 9 arashobora gucererwa gatonya canke akazi imbere gatonya, ariko nawe ufise amaraso atukura nk'abandi. Nta Imana ikorera abandi nawe itogukorera. Ego we ni wemere gusa, wizere gusa, uzofate déplacement. Ushobora kuba ubakure ahantu kumbure mu karere ka kure, bisaba ko ufata moto, bisaba ko ufata bus, bisaba ko wideplace mu buryo bucanka ubundi. Ntibingana n'ubuzima bwawe, ntibingana n'ivyo uri kuratakaza. Ariko ni wigore uze tugusengere ku buntu, ntaco tugusaba, tugusengera ku buntu. Kandi Yesu azogutabara kuko twama twabonye atabara abandi benshi cyane. Reka ndahakwibutse ntiyagoye. Ufashe bisi uri muri ville, urashaka kuva mu quartier yindi, fata bisi gushikana muri ville, igushikanye muri ville ucuja muri bisi za Carama. Ugeze aho bisi zikatira mu Carama, zikatira ku ibarabara rya 11. Ibarabara rero rya 12 ngi ucuja ku ibarabara rya 12. Urumva usiga kujya 11 ukacuja kujya 12. Ni intambwe y'amaparcelle angahe gusa uburenganye, si kure yaho bisi bigusize. Ego ni barabara biti ry'imbaho, abandi bakayita ry'amabeni, none ucu habona n'imbaho nyinshi. Ujinjiye mu ryo barabara rya 12 ucubona urusengero. Ego kandi ufashe moto uri ahantu, ushobora gufata moto canke taxi canke ikinga canke ikindi canke bajaji canke yindi, ukamubwira ati njana kubarabara ry'amamba bita igimbaho, ni barabara bita igimbaho rya 12 rya Carama. Acha kubaza ubwo nyine ati ni kuri Hope Church, ko abantu benshi usanga ariyo bariko baraja benshi cyane mbe ni waza uzosanga abantu benshi cyane na bamwe wobuzi. Ego maze Yesu akugirire neza ku munsi w'ejo ntuzusibe. Amiga ari ku masaha meza cyane ayo umuntu wese ashobora kumorohera. Hari amiga ya saa 2, hari amiga ya isaha 4:45, hari n'amiga y'isaha 10:30. Ndagwaye kaze rero ntiwisamare ko Yesu agutabare, Yesu akugirire neza. Reka ndakubwire, urashaka kuhabura, urashaka kujuragirika, urashaka no kuba ugomba kumbaza akabazo, ariko reka ndaguha nimero zo mu protocole, urashaka kumubaza utubazo twose kandi akakwishura. Ntubipe utelefone mubaze, arakwishura. Ni kuri 38 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 38 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Muraza kuyaga akugenekereze neza, kandi usanga byose bimeze neza. Ntihagoye, navuze ni aha mabisi akatira ko 11 rya Carama. Ucugenda kwibarabara rikurikira, ibarabara rikurikira rya 12. Ego nk'ubandanya hariya ku Muzinda, mugabe baba rikurikira ni nk'intambwe zingahe uburenganye utarashikira uruzi gwitwa Gikoma. Ucubona ibarabara yaho bitijya 12, abandi bakagita iryo kumbaho, abandi bakagita iryo amabeni. Ujinjiyemo gusa, ujinjiyemo nk'intambwe zingahe ucubona urusengero rurerure gutya ruri muri clôture na portail ya bleu. Ndagwaye kaze rero ku munsi w'ejo ntuzusibe canke ntuzuceregwe. Ego Yesu akugirire neza, nawe agutabare, nawe akugirire neza. Ego iri joro rikubera ijoro ryiza, ijoro ryo guhura n'Imana, ijoro ryo kurota Imana. Vuga uti amen, uravuga amen kuko ni gwawe. Ijoro ryo guhura n'Imana, ijoro ryo kurota Imana. Ego ijoro ryo kwishurirwamo vya bindi. Ego ijoro ryo kugendererwa n'Imana. Vuga uti amen. Iri joro ntugwara mu izina rya Yesu, nubwo wahora ugwaragurika mu izina rya Yesu, iri joro uraza kurara amahoro. Ego iri joro ntimuza kugwana kandi no mubakanye mu izina rya Yesu ntibiza gukunda, kandi mu izina rya Yesu iri joro riza kubera ijoro ryiza, kandi ushime kandi uhimbaze kandi utazire. Yesu aguhezagire, Yesu aguhezagire rero. Na hejo tuzohurira rero kuri Hope Church aho mu Carama gahahe. Yesu aguhezagire. Mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Carama gahahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12, hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho, hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wowe ufise ibibazo waburiye inyishu, wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana.
uwo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.